Mwongeye kwirirwa neza abadukurikiye ngaha kuri nomanesha kure yacu, reka tubahe ikaze mu makuru agezwe muri uno mwanya. Na makuru aremereye cyane akomeje kugenda aratugeraho muri uno mwanya. Turi kwa mbere, turi kwigenekerezo ry'icumi ukwezi kwa kabiri 2025. Hari kuvugwa byinshi ku makuru ariko aravugwa nga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Turaza kugaruka kuri izi ngingo nkuru ziriko turaza kwibandaho mu kiganiro cyacu. Mu nyuma y'uko i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania habaye inama iremereye cyane, umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntayitabe. Hari benshi bakomeza kugenda baravuga yuko yoba yarayikwepse ku bushake mu nyuma y'amatati yarasanzwe afisanye n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Major General Evariste Ndayishimiye ategeka Burundi arakomeje kuba iciro ry'imigani hirya no hino muri Afrika mu nyuma y'icyemezo kigayetse rero yarafashe cyo gutera umugongo inama idasanzwe yo gushakira amahoro Kongo, ubundi akigira mu butembere muri leta zunze ubumwe za Amerika, kandi nabwo n'ubundi ahata ibaba nk'uko bigaragara. Hari benshi baragarutse ku byaranze amashengesho yari yaragiyemo, amashengesho bemeza ko ari gusengera igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na perezida wacyo Donald Trump. Hari amasanamu menshi yagiye arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye bicaye ku meza yabo, hariho ibifungurwa byinshi ndetse n'ibindi binyobwa, ariko igitangaje bari bo bonyine mu gihe ayandi meza nyine yariho abandi banyacyubahiro bagiye batandukanye, nyamara ari benshi bamwe ubona yuko bariko barasangira. Gushika uno mwanya kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi yaramaze kugaruka ndetse yaravuze yuko mu bintu byari byaramujyanye ndetse n'abakozi b'Imana yahuye nabo baramufashije kugira basengere umwe rero mu bategetsi b'abarundi barembeye nga mu gisagara ci Dubai muri leta zunze ubumwe z'Abarabu nk'uko bigaragara. Gushika uno mwanya bamwe bakomeza kugenda bagaragaza ndetse bakaba bakomeza kugenda bashimangira yuko Reverend Kuriyo ari umwe mu bantu bari ko barababaza abarundi benshi. Gushika uno mwanya umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga yuko rero baramusengeye ubwo yarapfukamye ndetse anatanga icyifuzo cy'uko rero bosengera uyu Reverend Kuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD ubwo akomeje kugenda aramererwa nabi cyane. Evariste Ndayishimiye yavuze yuko yagarutse nga mu Burundi afite icyizere cy'uko uyu mutegetsi ashobora kuba yokera agaca aramera neza. Nyamara nubwo bihagaze bityo, nubwo biriko biravugwa gutyo, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba ari we rero akomeje kugenda agaragazwa nk'umwe rero muri nyirabayazana w'ibibazo uyu Reverend Kuriyo ariko arahura nabyo nk'uko biriko bigaragara. Amakuru yihuta ariko aradusumira amatwi yemeza ko ari we yoba yaragize uruhara mu ishano ryabaye. Turagaruka kuri byinshi byararanze urugendo rw'umukuru w'igihugu mu rugendo rw'amashengesho ndetse binavuga ko yanatanze icyifuzo cyo gusabira Reverend Kuriyo. Turagaruka kandi kubikomeje kugenda biravugwa. Hari amakuru avuga yuko urugamba rukomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo, Uburundi bwaramaze kurungika iyindi batayo y'abasoda benshi. Iyi batayo biravugwa yuko yoba ari batayo igira 16 Uburundi burungitse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uburundi buvuga yuko rero butazatuza na rimwe rero mu gihe butori bwo kuraho rero umuhari wa Red Tabara usanzwe uragwanya Burundi, ariko kandi bakaba biteguriye no gukomeza guhangana ndetse no gufasha igisoda ca FARDC mu rugamba barimo rero rwo kugira ngo babashe kuba bohangana n'umuhari wa M23 nk'uko biriko bigaragara. Gushika uno mwanya abatari bakeya baremeza ko Evariste Ndayishimiye yafashe icyemezo kitari kiza, icyemezo kigayitse gishora kuzamuta mu kaga karemere cyane. Hari benshi bama basigura yuko nyine iyi ngwano ishobora kuzadukira igihugu c'u Burundi bivanye no kuba nabakomeje kujya arayigira mu ruhare ruremere cyane. Turagaruka kandi kubiriko biravugwa. Hari ibyashikirijwe n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda mu gihugu cyanye c'u Rwanda ni Madame Yolande Makoro. Hari byinshi yasiguye kubikomeje gushinzwa igihugu cibanye c'u Rwanda kubigendanye no kuba bo bafise uruhara muri izo ngwano zirabera mu buseruko bwa
bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri ano masaha, ikaze kuri mwebwe mubana natwe 5 kuri 5, nongeye kubasuhuza ndetse no kwifuriza ibihe byiza sangwa abanywanyi bibiganiro byacu batwumviriza muri mu Burundi, abatwumviriza muri mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mu ntara zigiye zitandukanye, mu ntara nshasha zagutse zigize Uburundi, abatwumviriza bari mu maquartier amwe namwe mu ma province, ndetse mwese turabahaye ikaze. Abari mu kazi kagiye gatandukanye nga mu gisagara ca Bujumbura, mwese turabahaye ikaze. Kaze kandi kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini, mu bihugu bimwe bimwe mubasha kumviriza Ikirundi n'Ikinyarwanda, turabahaye ikaze mwese. Kaze kuri mwebwe kandi mutwumviriza muri iyo mu bihugu bya kure, abari muri Amerika, abari Canada, abari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, mwese turabahaye yamu cyane. Kaze kuri mwebwe arugamije ngaha pisonda kwanditse sabone kugira ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu, ucurabana natwe 5 kuri 5, pisonde ko rya gato yari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira bacobora kumenyesha yuko ibiganiro byacu bitanguye canga amakuru atanguye bushasha. Kaze kuri mwebwe mwese kandi ushobora kubana natwe ukanatanga ibyumviro bya binyuze muri comment cange muri commentaire. Kaze kuri mwese, reka tuyatangurire mu Burundi ahakomeje kuvugwa byinshi. Mu gihe benshi bari bazi neza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyine yagombaga no gufata iya mbere mu bazojya kuraba uburyo rero amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo rero yifashe, Evariste Ndayishimiye nk'uko abategetsi benshi n'abanyagihugu bamba baramushinza ko ari umwe mu bantu baca barakora ingendo nyinshi cyane hanze y'igihugu cy'u Burundi, benshi bakanavuga yuko yoba ategekera hanze y'u Burundi, abandi bakavuga yuko rero akomeza kwishimisha we n'umutambukanyi wiwe n'umuryango wiwe. Evariste Ndayishimiye ntiyari yofata ingingo yo kujya kuramutsa umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo ahagwariye, mu nyuma y'ikavanywe ngaha mu gisagara ca Bujumbura akarungikwa i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Abadogiteri baho bagaca baramwohereza n'ubundi mu gisagara ca Dubai muri Leta Zunze Ubumwe za Barabo. Ntabwo turobona rero umutegetsi uremere cyane nga mu Burundi ko yofata ingingo yo kujya kuraba uko amagara yo mutegetsi yifashe. Ibi biriko biravugwa n'abatari bakeya mu nyuma y'uko Evariste Ndayishimiye yagiye yagirizwa ko yoba yaragize uruhara rwo muri Petero Nkurunziza yarabuza atwara Burundi, ndetse n'ishano ryagwiriye Reverend Ndikuriyo akaba ariko bararigereka kuri uyu nguyu nyine General Neva. General Neva rero yongeye kuri koroza, aho yongeye kuba iciro ry'imigani remere cyane, aho benshi bariko baravuga ko Neva Burundi yarakwepse inama ya East African Community ndetse na SADC muri Amerika, ahahurira rero n'uruva gusenya. Ni mu nyuma y'uko kandi n'inama iherutse kuba nanone ya East African Community yabaye hifashishijwe ubuhinga bwa none canga ikoranabuhanga atayitabye, mu nyuma y'uko yari yabuze internet. Major General Evariste Ndayishimiye utegeka Burundi arakomeje kuba iciro ry'imigani ijya nino muri Afrika, mu nyuma y'icyemezo kigayitse yarafashe cyo gutera umugongo inama idasanzwe yo gushakira amahoro no gushakira amahoro Kongo, ubundi akigira mu butembere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inama ihuriweho rero n'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba East African Community n'ibigize umuryango w'ubufatanye bw'ubukungu muri Afrika y'Amajyepfo SADC. Iyi nama n'ubundi yarabereye ngaha mu gihugu ca Tanzania, yarabaye kuwa gatandatu nyine muri indwi iheze igenekerezo ry'umunani Ruhuma 2025. Evariste Ndayishimiye nk'umwe mu bari inyuma y'ibibazo byugarije Uburasirazuba bwa RDC ahafatanya na Tshisekedi n'ubundi utegeka icyo gihugu ca Kongo kwibasira abanyagihugu ndetse n'umuhari wa M23 urinda abanyagihugu, yari yemeje gusuzugura ba perezida bagenzi biwe maze ajya muri Amerika muri gahunda zidafise epfo na ruguru. Ni mu gihe twabonye yuko nyamara abandi bategetsi bamwe na bamwe bari muri iyi nama, bari muri iyi nama bitari ngombwa ko boyisiba, bararungitse abagore babo nyine muri aya mashengesho. Akigera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amakuru avuga yuko yabuze aho rero yerekeza, maze ahitamo kwerekeza mu nteko ishinga amategeko y'icyo gihugu, aho abasenateri benshi rero banze kumwakira kuko rero bobonaga atakimugenza gifatika. Icakora benshi baragiye baranumva nga mu Burundi ngo umukuru w'igihugu yarafashe indege imushikana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na waruzi ikimujyanyeyo nk'uko bigaragara. Ku munsi wa kabiri Evariste Ndayishimiye ari ngaho nyine n'umutambukanyi wiwe yaramenye
bamenye yuko hari amashengesho yo gusengera Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze aba ayitumiyemo nk'uko bigaragara, gusa ibyamubayeho nabwo ntago byari byiza cyane, nta nubwo biteze kwibagirana. Mu nyuma yo kugera mu cyumba cyarabeyemo rero aya mashengesho, Variston Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye barabanje kubura ubakira, kuko rero bari bataratumiye canke bari kuri gahunda, naho barakiriwe baricajwe inyuma y'abandi ku meza yabo bombi rero, mu gihe andi meza yabaga yicawemo rero nyine n'abashitsi bafise ubutumire. Ibi ni bimwe rero mu bintu bamwe bagiye bagarukaho, ndetse bavuga yuko Uburundi bukomeje gusuzugurwa cyane. Kugeza ubu ngubu nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda agaragara cyangwa se nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, Variston Ndayishimiye arakomeje kwambika ibara ribi rero igihugu cy'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe abasuda biwe bakomeje kugwanga mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nyamara akaba atakintu na kimwe ariko arabikoraho nk'uko biriko bigaragara. Abasoda biwe barakomeje kugwa nyine muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho yabarungitse, aho bivugwa ko yoba akurayo amahera menshi cyane. Icakora bivugwa ko n'ubundi imigambi yiwe isa n'iyamaze kugenda irahagarara, mu nyuma yuko abatari bakeya bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko ibiriko biramubaho nyine ata wundi muntu byari byobaho nk'uko amakuru yoma aradushikira. Ni mu gihe kandi gushika uno mwanya cyangwa se gushika ubu ngubu abatari bakeya bakomeza kugaragaza neza yuko mu Burundi hashobora kuza kwaduka imigumuko bivanye no kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Variston Ndayishimiye akomeje gukora ibara remere cyane, mu nyuma yuko n'ubundi akomeje kurungika abasoda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Variston Ndayishimiye yaraye aragarutse nga mu gihugu cy'u Burundi nyine, aho yakiriwe nyine ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura kimwe rudende cyitiriwe Melchior Ndadaye, yari kumwe n'umutambukanyi wiwe nyine Angelina Ndayishimiye, aho bari bakubutse muri Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze yuko yahuriye n'ibihe byiza, nubwo benshi baragiye bagaruka ku byagiye biba maze bakabona yuko nyine ari bara ryaguye. Yaravuze yuko yaronse akaryo keza ko guhura n'abategetsi bamwe cyane cyane na bamwe mu bigisha iby'ivugabutumwa, maze anavuga yuko nyine yaboneye akaryo keza ko gusengera umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, maze yizera neza yuko ishengesho ryozamuwe n'abakozi b'Imana hari icyo riraza guhindura ku buzima bwiwe. Ni mu gihe amakuru ariko arava i Dubai avuga yuko nyine ubuzima bw'uyu mutegetsi bukomeje kuzahara, aho ibihaha yiwe cyangwa se amahaha yiwe akomeje kwanonekara umunsi ku munsi, aho noneho biriko biranarenga abariko baramukurikirana nk'uko bigaragara. Abatari bakeya bemeza yuko nga mu Burundi hagiye kuba ibara remere cyane mu gihe uyu mutegetsi yoba acikanye. Turagerageza kuvugisha umwirero mu buvugizi bw'ubushikiranganje bw'u Burundi iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurukiye, kugira ngo agira dusigurire impamvu atamutegetsi n'umwe yari yajya kuraba uyu Reverend Kuriyo, ndetse turanamubaza nibigendanye no kuba nyine hama havugwa ko uyu mutegetsi yoba yarahawe ishano, niba byo bari ari ukuri koko. Uburundi nanone baraheruka kurungika abandi basirikari babwo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umwe mu bategetsi mu gisirikare cy'u Burundi yarahaye nyine ano makuru bagenzi bacu mwitorokanyirizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP nk'uko bigaragara, avuga ko ibato y'abasirikare Uburundi bwarungitse yarashitse mu seruko bwa Kongo kwa kane w'inondwi twamaze gusozera. Uwo mutegetsi mu bya gisirikare ndetse n'abandi bategetsi babiri mu by'umutekano batashimye yuko rero amazina yabo atotangazwa, bavuze ko ibata y'u Burundi bwarungitse igize ya 16 Uburundi burungitse muri Kongo. Abahaye amakuru AFP ibiro ntara makuru by'Abafaransa n'igisata cy'igifaransa nyine kijwi rya Amerika birinze kuvuga nyamara igitigiri cy'abasirikari bashasha Uburundi bwarungitse muri Kongo gufasha abasirikari ba leta y'ico gihugu
gihugu bazwi nka FARDC mu ngwano barimwe rero n'umugwi wa M23 ugwanya ubutegetsi bwa Kongo. AFP ivuga yuko kandi Burundi bwari busanzwe bufise muri Kongo ingabo zigera ku bihumbi 10 mu misi yahera rero nyene umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza mu kiganiro yarahaye ijwi rya Amerika yaremeje ko Burundi bufise ingabo muri Kongo ariko nawe nyene yaranze gutomora ibitigiri by'abariyo yaravuze ko bahagaze neza. Uyu ngo yarumvikanye anavuga yuko rero position z'abarundi zihagaze neza, nyamara umwe mu basoda b'abarundi bararungitswe muri Kongo muri 2023 yaraseguye yuko ata position nimwe basigaranye ndetse ibirindiro byose barabivuyemo. AFP ibandanya kuvuga ko Burundi burungitse izindi ngabo muri Kongo mu gihe ubwoba bw'uko rero abagwanyi ba M23 bivugwa ko bashigikiwe n'igihugu cy'abanye cy'u Rwanda bashobora kugaba ibitero ndetse no kwigarurira ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo. Mu ndwi iheze barigarura igisagara ca Goma n'ibigwati bigikikije umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Gushika no mwanya uyu mugwi uyu muhari nyine bama bagiriza yuko ufashwa cyangwa ufashwa mu mugongo n'igihugu cy'abanye cy'u Rwanda, ariko cyo kikabihakana nabo ukabihakana. Urakomeje kwigarurira ibice byinshi bigiye bitandukanye nkuko amakuru yamara tugeraho. Varison Ndayishimiye rero arafise ubwoba bwinshi cyane bw'uko rero uyu muhari ushaka kwihuza na Red Tabara isanzwe irarwanya Burundi, ndetse gushika uno mwanya bikaba bishobora kubyara yandi matata remere cyane. Red Tabara nayo ikaba yoronka akaryo keza ko kuba ishobora kuba rero nyine yobona ukwiga ibitero biremere cyane mu Burundi. Harasanzwe hari n'abasoda benshi bararungitswe muri Kongo cyane muri Kivu y'Amajyepfo kwifatikanya nyine n'abandi bagiye batandukanye mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba barabira hamwe rero ingene bashobora guhangana ndetse no kwigizayo uyu muhari wa Red Tabara nkuko bigaragara. Gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bashimangira ndetse bagaragaza ko urugamba rushobora kuza kwaduka. Varison Ndayishimiye afise ubwoba bw'uko urugamba rushobora gukomereza nga mu Burundi, ko ariyo mpamvu akomeje gutegura abasoda benshi. Tugaruke ku gihugu cy'abantu cy'u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Macron yaravuze ko imbaraga u Rwanda rumaze igihe rero rurashira mu kwiyubaka mu bigendanye n'igisirikare n'umutekano ntaho ziburiye rero no gushyigikira umuhari wa M23 umaze igihe urahanganya na leta ya Kongo nkuko bigaragara. Yolande Macron yarabigarutseho mu kiganiro yaragiranye na televiziyo yo muri Kenya yitwa NTV gitambuka mu ijoro ryo kuwa gatandatu igerekerezo ry'umunani Ruhuma 2025. Ni ikiganiro cyagarutse n'ubundi ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'ibirego bikomeje gushinzwa igihugu cy'abanye cy'u Rwanda byo gufasha umuhari wa M23. Ni kenshi u Rwanda rwagiye rugaragaza ko ntaho rero ruhuriye n'ibibazo bya M23, rushimangira ko rero ari inshingano ireba abanyekongo kandi irakwiriye gukemurwa kuko rero narwo rugerwaho rero n'ingaruka z'iki kibazo. Iby'ibi birego kandi byo gufasha umuhari wa M23 byarongeye kugarukwaho n'umumenyesha makuru wa NTV Kenya Michel Ngere muri iki kiganiro nyine na Madame Yolande Macron. Uyu mumenyesha makuru yaragaragaje ko M23 ikomeje kwigarurira imijyi itandukanye irimo nka Goma, ashimangira ko rero abasesenguzi babiheraho rero bavuga ko imbaraga uyu muhari ufise zigaragaza ko rero ushigikiwe n'amahanga. Yarakomeje avuga ko rero nyine Perezida Kagame rero aheruka mu ruzinduko muri Turukiya rwasize u Rwanda rero rubonye intwaro nshya, ariko bivugwa ko rero byarangiye zikoreshwa na M23. Yarabajije Yolande Macron niba ari ukuri koko. Mu kumusubiza Madame Yolande Macron yaravuze ko u Rwanda rufise uburenganzira mu kubaka igisirikare cyago nkuko rero bimeze no ku bindi bihugu. Ati buri gihugu harimo rero na Kenya na RDC kiragura intwaro mu bihugu bitandukanye. Ubwo rero ni uburenganzira bwa buri gihugu bwo kwirindira umutekano ndetse no kubaka igisirikare. Ibyo ntabwo rero ari ibintu byo kujyaho impaka. Yarakomeje avuga ko rero intwaro nyinshi M23 ifise yazihawe
yahawe na leta ya RDC ati umuntu wa mbere uharera intwaro M23 n'igisirikare ca Kongo buri rugamba bahanganyemo rero na M23 bagatsindwa basiga nyuma intwaro nyinshi n'ibindi bikoresho uko niko M23 yabashije kubona ibigwanisho byinshi kubera ko rero barwana na guverinoma yabo bagaca baratsindwa. Yorandi makuru yarakomeje avuga ko rero u Rwanda rutarajwe inshinga na M23 ahubwo ruhora ruharanira kubungabunga umutekano warwo. Gushika uno mwanya u Rwanda rwama rukomeza kuvuga ko n'ubundi rutazokuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe Kongo izokomeza gukorana n'imihari imwe n'imwe nka FDLR igizwe n'abasize barakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994 nk'uko bigaragara. Gushika uno mwanya abatari bakeya bama bagiriza iki gihugu ca Kongo ndetse banavuga yuko Kongo irakwiriye guhagarika imikoranire n'ibyo bisirikare bindi hagacaratorwa inyishu cyangwa se ibindi bishobora kuba byotuma nyene ibintu byongera kuba biramira neza. Gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bama bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko bateye impungenge nibikomeje kugenda bigaragara cange nibikomeje kugenda biratugeraho muri uno mwanya. Kugeza ubu ngubu kandi harakomeje kwemezwa neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwarateye utwatsi imyanzuro yafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu yabereye mu gisagara ca Dar es Salaam muri Tanzania. Ni ibihugu bihurikiye abategetsi bayoboye ibihugu bihurikiye muri SADC ndetse na East African Community bose barashakaga kumenya ingene bofata umwanzuro wo kubisubizo birambye bishobora kuzana amahoro n'umutekano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gushika uno mwanya benshi ntibarya umunwa mu kugaragaza yuko Kongo mu gihe yo kwanga kuganira n'umari wa M23 bishobora gukomeza guteza n'ubundi ibindi bibazo biremereye cyane ku buryo batari bakeya bashobora n'ubundi kuzokomeza gushyigikira noneho uyu mari wa M23. Uyu mari wa M23 waretse gutangaza ko wagaritse indwano mu rwego rwo kugira ngo abakeneye ubutabazi baburonke, abakeneye ubufasha baburonke, haba mu by'ubuvuzi ndetse n'ibifungurwa kuri bamwe rero bavanywe mu byabo n'ingwano. Icakora gushika uno munsi nyine M23 yashyizeho uburongozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru, yashizeho buramatari ariwe Colonel Bahati yarasanzwe ari umujyanama wa General Sultan Makenga. Harongeyeho kandi abandi bayobozi nk'umuyobozi w'umujyi wa Goma n'abandi bategetsi bamwe baragiye barashyigwa mu bigwati bimwe na bimwe byegereye iki gisagara ca Goma. Bivugwa ko M23 rero isa naho rero yerekeje amaso muri Kivu y'Amajyepfo. Mu myanzuro harafashwe ingingo yo kugurura ikibuga mpuzamakungu cy'indege cya Goma ndetse no gufungura inzira z'amazi muri Kivu ndetse no gufungura indi mihanda imwe n'imwe. Icyakora ibingibi nta cyumare wa M23 urabitangaza. Tubashimire tugareke mu kanya turabira hamwe ibindi bigezweho.